kuri no wa kane genekezo ya 18 ruheshi niho hahimbazwa isabukuru y'imyaka 6 iheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yimitswe mu mabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Kubijanye niyo sabukuru rero ibiro byo kumenyesha amakuru hano ku nsamirizi y'u Burundi byashimye kubategurira ijambo ry'intanga marara. Iryo jambo mukarisomerwa na mugenzi wacu Donatien Nduwimana. Imyaka 6 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi. Imyaka yaranzwe n'impinduka mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu, mbere nabe n'igihugu barahindura inyifato, ingingo, ingendo n'ivyiyumviro. Mu myaka 6 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabaye kirumara mu gushikana uburundi mu kiringo gishasha c'amateka yabwo. Mu gihe igihugu cari gifise intumbero yo gukomeza amahoro no kwihutisha iterambere, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashize imbere ihangiro rikomeye rigira riti umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko nawo uronke amafaranga. Kanatsinda yarazirikanye ko mu nda harara inzara akazinduka inzigo, kandi ko akora mu nda. Iyo ntumbero niyo yatumye uburimyi n'ubworozi mu gihugu bwitabwaho kurusha, aho hakomezwa gukorera hamwe mu makoperative, guteza imbere ubuhinga bugezweho bwo kurima no korora, irimwa ry'ibiterwa njabukamazi bizana amafaranga mva makungu, hatibagiwe ibitegwa mbumbarugo, korohereza abarimyi n'aborozi mu kubaronsa ifumbire y'ikizungu, imbuto zirobanuye, amaraso mashasha y'ibitungwa n'imiti yavyo ku biciro bitavuna, ivyafashije guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi. Intumbero yari yo gutuma haba umutekano mu vy'imfungurwa no kongereza amafaranga yinjira mu kigega ca leta no mu bene gihugu. Mu gisata c'ubutunzi bwabaye nk'ubutamanzuye mu gihugu cy'u Burundi, harashizweho uburyo butandukanye butuma abene gihugu na cane ugwaruka bitunganiriza imigambi ituma haboneka ubuzi butandukanye, ikongera igatuma bibeshaho biciye mu mugambi wo guteza imbere no kuronsa akazi ugwaruka payeje, ibanki y'iterambere ry'ugwaruka bije n'ibanki y'iterambere ry'abakenyezi BIDF. Ugwaruka rukaba gwaratewe intege mu bikorwa bitandukanye, harimo gushinga amahinguriro ahingura umwimbu n'ibindi biri ku butaka bw'u Burundi, ibikorwa biri mu ihangiro ry'igihugu abarundi bakesha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho indoto ziwe ari uko mu mwaka 2040 Uburundi buzoba bwifashe kandi buteye imbere mu mwaka 2060. Muri ico gisata nyene ingomero z'umuyaga nkuba zarubatswe, izindi zibandanya zubakwa, ivyatumye ubushobozi bw'umuyaga nkuba mu Burundi buva kuri megawate 47.5 ubu bukaba bugera kuri megawate 176. Ivyo bikaba biri mu bituma amahinguriro ashobora gukora, hakabaho mbere no kubaho neza kwa bene gihugu. Umugambi wo gushikana umuyaga nkuba kuri bose bitarenze umwaka w'2030 nawo nyene werekana ishaka ryaranze umukuru w'igihugu mu myaka 6 iheze byo gukoresha uwo muyaga nkuba nk'inkingi y'iterambere. Umuyaga nkuba ukaba umaze gukwiragizwa hirya no hino mu bisagara n'ibice bitandukanye by'igihugu. Mu gisata cy'ubutare n'agataka harabayeho politike yo kurushiriza kuvyaza umusaruro ubutare n'amabuye y'agaciro, ivyatumye haboneka ubuzi no kongereza amafaranga yinjira mu kiga ca leta. Aho ni mu gihe ico gisata cari carazingamye. Ivyo vyose akaba ari bimwe mu vyerekana ugushaka k'umukuru w'igihugu ko gutuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera biciye mu guha agaciro ibiva mu gihugu ubwaco. Yabaye umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yatanguje igikorwa cyo gushora ubutare n'amabuye y'agaciro ku mugaragaro. Eka no mu gisata ca politike umugenzo wo gukorera ku nteguro zifise ivyitezwe ko gusuzuma ibikorwa vy'abajejwe amabanga no gukurikirana ibikorwa vya leta ku rugero rwose vyashizwe imbere kugira ngo abashinzwe amabanga barushirize gukora neza. Gutunganya gushasha intara, amakomine, amazone n'imitumba vyakurikiwe no kwegereza ubutegetsi abene gihugu, bakaba batarinda gutama iyo bakeneye ikintu mu gisata icari cyo cyose. Mwitwarariko waranze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gisata c'ubutungane watumye bamwe mu bacamanza bari barataye umurongo bakubita agatima mpembero barisubizako agashambara mu kuvavanura n'ibiturire vyari vyarabamunze. Rwego rw'abahuza ku mitumba rukaba rwaragabanije amatati hagati y'abene gihugu. Mu ntumbero yo kuramira umwene gihugu, umukuru w'igihugu aherutse kwegereza ubutungane abene gihugu mu gushira
gushiraho amasentare menshi yaba ay'intango canke ay'iyungururizo mu mazone n'amakomine hisunzwe indinganizo nshasha. Imyaka 6 iheze yaranzwe kandi n'ubutwari budasanzwe bw'umukuru w'igihugu mu gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu, ivyatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yizigirwa mu mabanga atandukanye harimwo kurongora umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'ibihugu vya Afrika n'ibindi vyatumye atogwa mu bakuru b'ibihugu bo muri Afrika nk'umuhizi amurikira urwaruka rwo muri Afrika. Gutyo Uburundi bushinga icumu mu mashinga. Naho ivyaranguwe mu myaka 6 iheze Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu atawo bivuga ngo abimare, nitwozindwa ngo twibagire ko mu gisata c'amagara y'abantu habandanije politike yo kuvura ku buntu abavyeyi b'ubungenze n'abana batarenza imyaka 5. Yabaye mwiza yongera abamuzima mu kubaka ibitaro vy'amakomine yahora agira ko mbere abironsa ivyankenerwa harimwo na za rose habaniha. Nawo kwirengagiza kandi ko mu gisata c'indero abanyeshure bo mu ishure shingiro babandanije biga ku buntu, amashure menshi arubakwa ayandi arasanurwa harimwo n'ay'imyuga nk'ishure ry'igitangaza ryubatswe Irusi mu ntara ya Gitega kugira urwaruka rushobore kwaronkera ubumenyi buhagije maze nago rushobore kwiremera akazi. Ico kiringo c'imyaka 6 kandi caranzwe no kubumbatira amahoro n'umutekano hagati mu gihugu, mbere n'ibindi bihugu bikamisha ayo mahoro n'umutekano, aho ingabo z'u Burundi zabandanije zitabazwa mu kuja kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Ayo mahoro n'umutekano vyatumye abene gihugu batarara ntibuca, baca bijukira ibikorwa vy'iterambere harimwo no kwiyubakira inyubako zitandukanye zigezweho. Aha twovuga nk'ikibuga c'umupira w'amaguru Intwari kiri mu gisagara ca Bujumbura cubatswe hakurikije amategeko mpuzamakungu, ikigo kizokwakira inama mpuzamakungu kiriho cubakwa i Bujumbura, ibirimba vy'umukuru w'igihugu vyubatswe Gitega, Cankuzo, Kirundo na Muyinga, ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kirasanurwa, hongera hasanurwa ikivuko ca Bujumbura hadasizwe inyuma isuku n'isukura. Muri make rero mu myaka 6 gusa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarerekanye ibikorwa biranga ugushaka ko guhindura ubutunzi bw'igihugu, gukomeza intwaro ibereye no guteza imbere imibereho myiza y'abene gihugu. Naho hakiriho intambamyi, ivyashitsweko muri iki kiringo birerekana umushinge ukomeye wo gushikana Uburundi ku gihugu kizoba cifashe mu mwaka 2040 giteye imbere mu mwaka 2060. Ntawo kekeranya ko ari naco gituma umugambwe arimwo wasubiye kumwizigira ngo azowuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije, kuko abona neza yariko aganisha Uburundi na bene bwo.